Ndaramukiye cyane abakunzi ba Burundi, abakunzi ba umuziki indundi, abakunzi ba filme indundi muri ko muradukurikirana. Ni kwa kundi nyene ni hahande nyene tugerageza kubazanira ibigezweho mu buryo butandukanye. Uno munsi nawe dufise umushitsi adasanzwe. Uwo mushitsi rero turamubabwira canke se abibwire. Kuri mikro ya mbere ni wa wundi mukunda gukurikirana cyane ni Levis canke se umurome bivana no kubitahura. Ego reka dusabe umutumire wacu aramutse abakunzi bacu akiyongera anabidondore turabaramukije. Murakoze cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu abandi salamareko ego umwe wese abyumva na Yesu ashimwe Yesu ashimwe salamareko bibasha bakatolika sinibuka tugira Kristo ego wow murakoze cyane. Nibaza ko ibintu bimeze neza murashobora kutubwira mwaturamukije ariko dukunda gukurikirana cyane aba artiste mu Burundi aho dukurikirana abasanzwe baririmba abasanzwe bakina amaririsi abasanzwe bagira ubukorikori butandukanye sinzi mwebwe ngaho domaine muba murimo kugira ngo abadukurikirana bashikare kubamenya. Okay nitwa Solange Irakoze ku mazina abavyeyi bampaye ariko izina ry'ubuhizi canke izina nkunze gukoresha ni Soso Faraja. Hama igituma nitwa Soso Faraja ryavuye muri Solange iraryumva mugabo Faraja nayo narigeze kuba ndi umukinyi wa Faraja Group ariko uyu munsi ntitukiriko turakorana mugabo byose ni byiza cyane ariko aba Faraja bari cyabandanya bariho vraiment kandi bariko barakora ego kandi Imana iriko irakora nyene nabo nyene iriko bakorera ego niko nabivuga. Hama ndi umu actrice ndi umukinyi w'amafilme mu yandi majambo ego. Tukiri ngaho nyene ukiri muri Faraja mugikina muri Faraja kumbure byari ibintu byiza kumbure ngira ni mu minsi irenganye mwatanguye gukina muri Faraja byari mungana gute? Nuko umuntu akunda ko hari igihe nyene bishika ugasanga nyene urihenda ukuntu natanguye umengo 2020 mu mpera uko 11 peut-être nta n'umwaka ndamara mvuye muri Faraja ego uratubwiye cyane ngo umukinyi w'amafilme kumbure watanguriye muri Faraja ukuguma urakura uko impano iguma izamuka ubu tugeze muri filme ndundi kumbure ntigikorana na Faraja ubu ukora kumbure ibya filme ndundi sinzi ko muba mukora nk'umugwi muri filme cyangwa se wo gukora nkawe wenyene. Okay nyimara kuva muri Faraja jewe navuye mvuga nti reka ndabe ngende kwiyubaka nanje bushasha kubw'ibyo ego hariho imigwi byarashitse hariho imigwi imwe nagenjamwo mugabo igikuru cyangwa ikinini nanje mfise ntuze yanje cano yanje urumva ndafise na timu yanje muri make ego murakoze cyane muratubwiye kuko numva ko mugeze ahantu hashimishije umuntu amaze kwiyubaka akaronka continue amafilime atandukanye ashira kuri channel yiwe urumva bageze ahantu hadasanzwe kumbura abakunzi badukurikirana muri hirya no hino turaza kubashira link muri commentaire kugira ngo mukurikirane Soso Faraja kuri channel yiwe kugira ngo mushikare mubona ibikorwa by'uko biriko biragenda ukaguma duga bidasanzwe. Dushaka kumenya rero ikibazo ca mbere ubuto bwakuranze ngitangura gukina nabyinjiyemo ofete oya gusa imbere yuko njya muri Faraja Group kera narigeze kuja mu wundi mugwi mugabo nkabona umenga bashaka kunkinisha nk'umu actrice bivanye n'ukuntu nari meze mugabo yitwara nabi muri make imyambaro banyambika ibintu nyene urumva nkabona ko biri bizaho kuntu rero ndavuga nti jizi hore ntazonoshobora shamba oblige kubyikawusha ndiviramo ariko mu nyuma aho mariye gukizwa nkanakunda cyane umugwi wa Faraja Group bivanye n'amasketch yaca ku radio nariyumvira ati mbega none jehoho ko mfise inzozi yo kuzokina filme nta kuntu norondera umugwi Kristo nkiyunga nawo
rero ngira chance ndamenya uko bimeze uko no kwinjira muri Faraja kuko hariho uwundi mu mama nabonye twasengera muri eglise imwe mbona n'umukinyi wa Faraja caramwegera rero Imana iranamukoresha acaranyinjiza rero mu mwuga mw'iyo nzira hama rero urumva ngishikayo byari bimeze nk'abandi bose birateye isoni birarusha ibintu bize mugabo ndashima Imana yarankoresheje nk'umuhizikazi mba umuntu abikunze nibaza ko mu mezi nk'atatu ya mbere muri Faraja Group nari maze kumenyekana nk'umuactrice mwiza umukinnyi mwiza bivanye n'ukuntu nahasanze cyankoresha ingufu nyinshi cyambona umuntu nyene urumva ahise amenyekana kubera ko nahise nkora ko ndibuka igihe natangura kumenyekana narashobora kumvikana mu masketch arenga 3 mu ndwi ari je nakinye ndi umukobwa jenyene rero mu nyuma bagenzanje baratinze barabona ko izina ryanje nyene ririko riraduza idarapo ndavuga ati umujama ni hagishika muri Faraja mugabo ndabira araturuse iki ibintu nk'ibyo baca baraza duca dukorana mu buryo bwo kumengo basi nihiganwa twinjira mu bintu byo guhiganwa turahiganwa eko ndashima Imana ko iminsi twamaranye yose twatandukanye nyene urumva turi mu ihiganwa muri bake tubibona nyene abantu bari kuri teri imwe uvuga uti je ntsinde mugenzanje atsinde ego nibaza ko ibyo biri no mu bituma n'uyu munsi mpagaze ko mpagaze narashoboye kurondera cano yanje nkaba mfise ibikorwa byanje nasanze hari ikintu kiryoshe mu buzima uzi upambane uronka umuntu muhurira kuri tere agutera ishavu nawe umutera ishavu aho rero bizotuma ukora n'inzigo nyene n'ingufu zica zibona eko muratubwiye cyane uko byagenze muri Faraja ukuntu mwagiye mukina ukuntu mwagiye muduga mucinjira turashobora gutandukira muri filme utaratangura gukora ijya cano yawe Soso Faraja mutaratangura kuyikora mwatanguye gute rero muri filme ndibuka ko nkiri muri Faraja bivanye n'ukuntu nyene numva umengo ndafise impwamo yo kuba nokina ibibona nanje ariko kandi nari namaze no kumera nk'umuntu ameze nk'usezera icyo nakoze nari mfise inzozi ivuga ngo ndagomba kuzokinana n'abastari batandukanye bamwe muri bo rero nka Happy Riva nari naramuvugishije hari n'abandi bastari nabona ko nifuza kuzokinana nabo rero bamwe muri bo nari narabavugishije nkabona umenga nta nzira ariko mu nyuma ngira chance mbona umenga Daniel akoze kuko nawe twari kumwe muri Faraja mbona umengo hari ukuntu yinjiye kanaka cyanca kuri Daniel akoze ndagerageza nyene kugira ngo ndabe yuko wewe hobaho ukuntu nyene urumva dushobora kugira ngira chance novuga nti nagize chance nyene nisanga ndi no mu misi myiza kubera ko Happy Riva yari karakira abakinyi bashasha caninjirana n'abana nane nsanzwe mfise abana ngomba ko ninjiza mu bintu vya filme ego mu mwuga ndabinjiza turinjirana rero duca dukina filme ya mbere twakinye yitwa Bijuru ni bande kwa Happy Riva twarayikinye mbona umengo biriko biratwara iminsi kanaka sinzi umuntu twayaza arambwira ati burya abo bana bawe barafise talent rero ikintu mbona nobafasha nuko hobaho kugira kubakarisha ubwenge tubakorera utuvideo tuze turaterera kuri Facebook mu nyuma haca haba ikindi kibazo n'ubundi cy'abandi baba bigishwa nariko ndigisha ibintu bifatanya na cinematography barambwira ati burya rero ibintu bimeze ukuntu ca ndababwira ati none mubona no bafasha iki reka dukreye channel tuzoze turacisha ku ibintu jewe urumva ndiyumvira barambwira ati twese urumva tugomba dusanzare iki ndavuga nti oya nta kuntu mwosanzara nk'umwigisha nibyo barampereza udufaranga nk'umwigisha bisanzwe mugabo
basi urumva bagiraniye bifu na bosi wabo urumva umanager wabo bo baca bamubwira ko bagomba basambure twari twatanguye gukina filime numva birambabaje cyane abafasha muri uko gukeya rero yo cyane mukreye ikindi kintu gishasha kugira ngo mugume hamwe kugira ngo basi bagume hamwe ntibasanzare rero maze kubikora uko oye mu nyuma na babandi ni ukuvuga wa wundi sinzi umuntu yamubwiye amakuru aca arisubirako acaja ku murongo kuvuga babajama babansize hagati urumva cyane twayikreye filime ya mbere twamaze kuyikina igice cya mbere cya filime nawe urumva yare byari ibintu by'urudubi ndiyumvira ati ndo ndiyicano ndayikoze iki nta bantu igira ntaki ndavuga ati ko biri kose reka mpambane nk'umuntu yaje gupambana cece ndagwana nk'umuntu w'umugabo nyene naho ndi umuntu w'umugore ndagwana cano ndabwira umuntu ati rero wewe mfasha nkaza rimwe na rimwe nkegeranya abantu tugaca dukina tugaca dushira kuri ya cano gutyo cano ndayikorera gushika uyu munsi rero ndashima Imana ahigeze tukiri ngaho nyene hamaze kuba isubirako rya wa muntu mwahavuye muyaga gute mwahavuye mubandanya mukorana uko kuntu canke mwahavuye muvugana ibiyago bigenda neza kumbure muratandukana mu mahoro oya sinovuga ngo twavanye neza gusa nyene hariho abantu usanga mu buzima ari njyajya ukuntu ntiyigeze anyereka amakosa kandi ntiyigeze ampereza n'umwanya ngo ndamwisigureko urumva uraza abantu ukuntu bameze abantu turatana mu binogo urabizi urumva barandiriye je nanje nkoreshwa na emotion ndabafasha muga munyu murumva bansize muntu uzeya nawe urabyumva abo bana kumbure baciye ntibari n'abana harimo n'abantu bakuzehewe bananduta sirivuba bananduta byaciye biba waciye uba oblige yo kurondera iyindi groupe kubera ko abandi bari bamaze kugenda maze kubibona bigenze uko oye ikintu nakoze jewe naciye mvuga ntireka nigwaneko nk'umuntu w'umugabo nakikubwiye icyo nakoze naciye ndondera umukameramani dukorana ndarondera na groupe yindi dukorane ndabashyira ngaho usibye ko uwo muntu urumva yitwa ngo yari n'umubosi nta birebire muri make urumva nta birebire ntiyasubiye kundondera kandi sinzi na n'uyu munsi kweri ngo umuguru wiwe uhagaze gutya gusa icyo gihe icyo nari nibagiye kuvuga ko kuvuga iyo cano hoho twayitse inyenyeri yo mu mutwenzi ariko mu nyuma mbaze kubona ishyize ko video zishika kuri 4 ninjiye mu bindi bihe urumva cano yatanguye guhagarara neza ninjiye muri bya bihe nyene umuntu aba avuga ati aha ndiko ndategura monetization niho umuntu twabivuganye yariko aramfasha ati nzobigufashemo cyambarira ati iki kizina ni kirekire rero abantu kubabwira ngo genda urondere ngo inyenyeri y'umutwenzi yo mu mutwenzi usanga bibaruhisha ahubwo rero icyiza we fata ririya zina warusanzwe uzwi ko nka Faraja nka Soso Faraja aba ari ryo uca wita iyi cano ndavuga ati n'ubundi ni nguvu ziwanje n'amaraso yiwanje ni n'ibyumviro by'iwanje n'ukuyikreya ni generation amahera yo gukreya ndavuga ni bon nyandika ko basiyo cyane baca bayinyandika ko bica bigenda gutyo rero urumva nuko murakoze cyane muratubwiye ibintu bitandukanye muratubwiye intambamyi mwagiye mucamo mu rugendo rwanyu rwo gukina filime hari n'ibindi bintu bigenda biza kumbure abo mukinana bitandukanye bigenda bituma umuntu yosubira inyuma ariko ibyo byose mwaravuze ati ibyo ntibishobora kuduca intege tugeza kubandanya objectif yacu yo gushika ku rugero tumva twifuza hariho ukuntu abantu bakina filime cyangwa se abantu bakiyumvira kujya mu uwo mwuga hariho abantu bisunga bakavuga ati uyu niwe ngira ko nk'icyitegererezo haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu kumbura bivanye n'ukuntu umuntu yagiye akurikirana filime ndundi cyangwa se no filime zo hanze dushaka kumenya mu gihe mwari mw'urwo rugendo mu gihe mutari bwatangura urwo rugendo rwo gukina filime n'uwihe muntu mwari mwafashe nk'icyitegererezo cyane
aha rero ikicongora kuvuga ngo je ngo nabirabiye kuri naka duhereye mu buto basi kuko ndi umuntu nakuze je n'igihe niga muri primaire kenshi wasanga ndiko ndandika indirimbo urumva sinari nzi ngo bizoherera he sinari nzi ikintu na kimwe bivuze ngo iyo ngabire nari nsanzwe ndayifise yari muri jewe ahubwo gusa hari akantu naba nibuka ko nakuze ndi umuntu nyene numva ko ndi umuntu w'umusitare ukuntu nyene kandi n'abagenzi banje nabo nyene nkabona ko umengo bafata nk'umuntu w'umusitare ukuntu rero ibyo bihe byatuma mbaho ubuzima nyene urumva butandukanye n'abandi bantu yego ndibuka muri ico gihe ko barashobora kundondera ngo nzo umukwine video mugabo sinzi ukuntu byagenda nkisanga ibyo bihe nabi byaciyeho urumva sinagiye swate telefone yanzimanye swate nibagiye izo gahunda swate kumva nkisanga hari n'impamvu nyene yatumye biriya bihe bidashobora gucamo rero byagenda uko oye nkaca mvuga ni wa mujama yambaza ati kubera iki wankoreye ikibi nka kirya iki nkamubwira wapi nanjye ubwanjye nta kintu na kimwe nigeze menya akambwira ngo ya ngo susongura umwana mubi ibintu nk'ibyo mugabo nkama mbayeho muri ubwo buzima nicyo gihe urumva nashatse gukina filime nyene izo filime nyene zisanzwe nyene zindi nk'abandi bantu bose urumva nuko nyene byangendekeye gusa ubu niho nshima Imana kuko nagiye kuvumbura inyuma maze gukwiza ngira ngo nka 15 16 gutyo niho natangura kubona bajya bakamikazi kwanza oya nari ngifise umenga nari mfise 13 gutyo oya ntangura kubabona bariko barakina amafilme n'ababokijege jewe vraiment filme yantumye numva no kwisunikira muri bino bikorwa vya filme cyane ni filme naravye yitwa Nesha nayiravye nkiri umwana mugabo yaratumye numva ko nkunze filme icyo gihe umwagtrice yari Kamikazi umuacteur yari Bobo Kijege sivyo ko Bobo Kijege ego yaramenyekanye mugaje sinamukunda kuko yari Diamond mugabo Kamikazi naramukunda cyane kubera iki ijya filime yayikinye ari umuntu asenga cyane numva yinjira mu buzima bwo gusenga numva icyo kintu rero kirandyohera sana nkura numva ndabikunze muri make no muri Faraja Group kujayo nazirikana ko nza gusangayo Kamikazi rero urumva maze gusanga Kamikazi adahari nyene nawe turiyakira cyo byumva nariyakiriye mugana navuga ni après tout ubuzima burabandanya ego mumaze kugeramwe ibyo bihe byo gukina filime mukaba mumaze kubyinjiramo neza mukabishikamo neza n'icyahe cyiza cyo gukina filime shaje filime ikintu cyiza maze kuyibonamwo rero burya Jesse King filime iragukuramwo stress ikigira kandi urabona hariho uburyo ubusanzwe umuntu afise ivyiyumviro bipfuye canke akora ibintu bipfuye ukuntu kumbura umuntu akandika filime yiwe agaca yizana igakubitana na bya bihe by'iwawe bwa buzima bwawe agaca kugira umuntu uzeya wayo kumbura ukaba umuactrice muri yo canke nawe utoba umuactrice akaguhereza ijya hole kugira ngo abari uyikina urumva kubera ko bace bakuzanira mu nyuma ko uriya muntu yagize ubuzima bubi bivanye n'ibikorwa bibi vyiwe bagaca baguhereza finale y'ibintu bibi yahuye nabyo muri make icyo biba nicyo wimbura ibyo yimbuye muri bya bibi biragutuma utinya gukora biriya bintu cya wisanga wabaye umuntu ahinduka muri make nagiye gusanga filime nibyo twebwe turabavuzi b'imitima y'abantu twigisha abantu ukuntu bakwiriye kwitwara twigisha abantu ukuntu bakwiriye kugira inkomezi mu bihe bibi kuko tubereka ko Imana après tout naho ubuzima bwa bwansi
imana yoyo nta zero ku mana ibaho, n'inyuma ya zero yo irahaguruka igakora. Urumva rero biriya bihe je nagiye gusanga naho tuba turiko turabiyereka bariya bantu kugira ngo babibemwo, kugira ngo bibahe ibyizigiro bya kazoza, nagiye kwisanga twebwe tukiri imbere yabo. Muri make urumva, yani ngira ngo tuvyumva twebwe nitwe bitangura gufasha imbere yuko bija kubafasha mukabibamwo. Filme nagiye kuvumburamwo ibanga rikomeye, irashobora no kukubakira urugo, ugasanga urugo rwawe ruri kurya ugenda kubakiza abandi, ubigisha uburyo bihanganiranira, uburyo bakwiriye kwitwara, usanga byaje bikakubakira urugo. Ugasanga byakubakiye urugo. Muri make bifise inyungu nyinshi, muri make kubikora nta ruhombo rurimo kabisa. Ego nta ruhombo rurimo, birimo ubwiza bwinshi, nicyo kintu numva novuga. Muratubwiye ibintu byiza cyane, ibyiza biri muri filime, ariko turakunda gusanga hariho nk'abavyeyi batandukanye badashobora kureka abana babo baje gukina filime bivanye n'ibintu. Usanga badatahura kujya kuntu bakina ibitandukanye, ugasanga umuntu bari mu gitanda, ugasanga umuntu ntiyambaye, ugacumenga umwana agiye gukina, ugacumenga abaye ikirumbo, agiye mu buhumbu, agiye mu bindi bikorwa bitandukanye by'ubusambanyi n'ibindi. Sinzi ico wofasha abo bantu, abo bavyeyi biyumvira uko canke se abandi bantu bashobora kuba biyumvira ivyo bintu. Jewe kuri kote yanje abavyeyi ndabatahura cyane, pe importe ko nanje ndumukinyi mugabo ndabatahura vinpa. Ubundi tugiye kuraba la majorite y'abakinyi benshi usanga ari abantu bitwara ukuntu vraiment biri bizarre. Rero burya kubera je nkunze kubwira abantu, nimba Imana ikugiriye ubuntu ukaba umusitari, kuba umusitari ugereranywa n'inyenyeri, sibyo? Ku inyenyeri mu bisanzwe igaragara mu ijoro. Rero inyenyeri iyo iriko irakaka mu kirere mu ijoro, nicyo kintu ubona gipika hejuru mu kirere. Rero burya umuntu iyo yiswe umusitari ni nk'irya nyenyeri. Muri make iyo iriko irakaka ku ijuru cyangwa mu kirere, ni ngombwa uyibone, kandi iyo y'ukuntu uyibona bitandukanye n'ukuntu ubona ikindi gicu, bivanye n'uko kuntu ikayangana hejuru. Ibicu byovyo ntibisubira kugaragara. Niko n'aba basitare tubona aha mu maso y'iwacu tubaraba nk'inyenyeri, tubaraba nk'inyenyeri, urumva n'icyitegererezo muri make. Rero iyo ubonye umuntu w'icyitegererezo yitwara nabi, ese wowe wokwitwara neza kandi ubona ko ari byo bihe bigezweho? Cyumva ko twebwe abafana rusha tugira ikibazo. Nico kibazo gihari rero. Kandi gito gutangaza nabo bavyeyi wumva ngo banka yuko abana babo baja kuraba ayo mafilme canke bitegereza ibi canke biriya ayo. Nuhava bifata nkaho umengo sinzi, urumva bigenda gute canke bigirane. Oya, nabonye n'ubwabo none bavyanka kubera iki ko nabonye n'ubwabo usanga bariko barabiraba. None wewe kubera ikabiraba mugabo bayumva yuko umengo byo bakundi mwana w'ubundi muntu. Urumva rero bisigura ngo je ndabatahura, mugabo ico ntabatahura ko ni kimwe, kubera ko je ndumukinyi nanje byo mwana wanje natangiye kumukinisha filme afise à peu près 6 ans, mugabo atangiye kumenyekana kuri 8 ans. Mugabo icyo nakora na n'uyu munsi ngikora, njya kwizamu nkamusengera kugira ngo nimba abandi bana bafise tabiya zitameze neza canke bari abandi bakinyi hari inyifato ziza zikabafatiramwo, sibyo? Kuko burya Bibiri tubwira ngo urupfu n'ubugingo biri ku ndimi zacu n'ububasha bw'indimi zacu. Isigura ngo icyo twiyatuyeko uko byogenda kose nicyo kintu kigaruka kikagirane kikakubako. Nicyo gituma nimbura umukinyi ugomba kwibera amaso uko byogenda kose, utegerezwa guhagarara mu kirengero ukisengera, kubera abantu bakuraba bari benshi, bakuraba ari benshi. Kigira kandi ajya amajambo watura, menya ko Satani ashobora kuyakorerako kwari kurayatura. Ururimi rwacu rurimo iki? Urupfu n'ubugingo. Muri make iyo wiyatuye ko umva wewe uri kurigisha isi,
mugabo satani ashobora gufatira kuri arya amajambo wari kurigisha isi agaca yazana akaba ari yagutsinda. Nicyo gituma rero cico ntumirira abo bavyeyi bosengera abana babo cyambere kugira ngo kuko niyo umwana aroraniwe sibyo, iyo umwana je mbona nitegereza hariho abana bari muri cinematography canke muri filme usanga ariho bafise bibasha gufanikiwa mu kirundi no kuvuga kuroranirwa baroraniwe cyane, kandi kenshi na kenshi iyo umwana wawe umurereye muri iyo ndero usanga ari discipline kuri ibi canke ku bindi kuko akura ari umuvugabutumwa muri make. Rero urumva iyo atandukiwe n'iyo mpemu mbi kubera ko kumbure ntiyibereye maso nawe nyina ntiwamubereye maso, ubundi vraiment kino gikorwa ni igikorwa ciza gitanga umugisha gituma umuntu amenyekana ejo canke hirya y'ejo ubuzima bwe bugahinduka. Yavukiye mu bukene akazorangiriza mu butunzi, yavukiye mu buzima butameze neza akisanga ari muri bwa bwiza bw'agahebuza akiri munsi y'ijuru, kandi Imana ikazonamuraga n'ubwami bw'ijuru. Murakoze cyane. Ego reka ikiganiro tugeze ku musozo, nakaye kajambo worangiriza ko kuba ariko baradukurikirana. Nta kintu kirekire numva nobabwira usibye gusa ko ndabasaba cyane kugira ngo nyene baze barashiramo umutima mwiza mu kuraba ibikorwa byacu, bongera bashirako n'akajeme n'agakomantere kaba gakenewe, babona akarinki k'umuntu bakagasunika. Erega none nibwo buzima niko dukwiye kubibamwo, kandi nabo bumve kubidukorera kuko umwuga mwiza utunganye ne kuwukora. Rero nimba turiko turabikora turakeneye ababiraba, turakeneye abadusapotinga uko n'ikibazo cy'amafaranga naco urazi ko usanga kirimwo. Mba nk'umuntu ikigira kandi twebwe abantu nka twebwe usanga dufise no kugirira amapublicité abantu iki ibintu nk'ibyo oye byo byose ntibatinye kuduhereza akazi turahari ku bwabo. Turabashimiye cyane, reka dushimire cyane abari kubadukurikirana kuri Art Burundi, mukomere cyane muhezagirwe. Uno musi twari kumwe na Soso Faraja, urubuga rwiwe ni Soso Faraja, mugende mu murabe ibikorwa vyiwe, abataragira subscribe muyikore n'abataragira subscribe kuri Art Burundi mwese muyikore, aho muri hose mukomeze guhezagirwa muroranirwe muri byose nkuko bisanzwe. Mureka abana mureka abantu bose baje mu Burundi baba artiste bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko turakeneye amaraso mashasha. Reka tubashimire, nibaze ko nitwabakinira kandi muzongera kutwitaba, tuzoza turiruka kabisa. Murakoze cyane. Ego.